acari icomokera rero ngiye kubiperereza pole iyo biriko biraja ko mbona bigeze kuri Landry promoter ngo niwe se umwana nivyo sindabizi 100% ariko ndacabi perereza bukebuke menyereye niko je mbashaka me suko nambara ijipo ngo ndumutinganye oya cyendo umuntu w'umugabo kandi akwije amategeko akomeye neza ariko nambaye ijipo nuko mbashaka kubaryohera muryoherwe se n'abantu bababone yuko nyene bafite umuntu yugurutse ko abantu ntibakunda ibintu biri seriye cyane zero impact rero ndifuza yuko twotera imbere aba bantu bakomakomeye abantu barimvye bafite amazina akomakomeye abantu bakomeye muri no industry baduha agaciro baduha umwanya tubakoresha ibiganiro twe tukiri hasi naho tuzoshika kabisa naho tuzoshika uzosanga turiko turakonsoma tutinjiza ubu mwebwe mu konsoma amafaranga menshi no kamera yanyu irakomeye cyane kamera yanyu nini yaguzwe amafaranga menshi iyi system ya microphone yo gukora ta microphone ufise utarinda ngo ufite cyangwa ngo wambare ngwino kibereye gusajya amajwi akaza afise kalite umva yuko hatari ibintu byo guta mu ndaso Kijya mwese akunze amayaga TV murakomeye je ko mubona ameze neza cyane baduseka kukwita kwindi curo twabazanye umutumire adasanze umutumire abikora neza cyane muri minsi hamaze basabye kuduhana mudukurikirana tubagiye kubabwira ko tubakunda cyane ni Cynthia kuri micro abakunzi bacu turabafise ku mutima namwe bandaye muturyohera mugira subscribe like partage na commentaire zanyu hama tutarandiriye reka twakire umutumire wacu turakwakiriye ni sawa meze neza sawa ni bon ndashima bisanzwe ni Mr. Tugisho sutwa ni chawa kanyamuji ni kimeze nandi menshi tu mazina yanje nyene muzazo munziko kandi ndabakunda cyane muri ko madumo mufasha kanya kanyu muhevye ivyo mwariko murakora muravye ikiganiro ndabubaha cyane ndabakunda cyane nkuko mubibona turi mu gatunguru muhira kwa koresha umwanya niko tumumenyereye twagiye ngo atubwire duho umuco ku ibintu bitandukanye ikiganiro cyacu mbega koresha umwanya kuzikoresha umwanya mbega koresha umwanya n'inde n'igiki tumenye nkandi ukoresha umwanya ni Guilain witeka bo James izina ryiza attention nije muhungu wa mbere mfite izina ryiza kabisa witeka Guilain ni izina ryiza cyane oya nivyo uwiteka none ntuzi ko ari imana imana Guilain urumva irafite ibindi ba Guilaine ba Guillaume ina abantu byinshi cyane umva rifatiye kuri Guilain ni ryo source urumva uwiteka nayo ni urumva ko ari hatari izina ryiza cyane bo rero ndumu presenter ndumu host sindi umumenyesha makuru je ndumu host borumva rero ni karakome urumva ndumuntu nyine umupapa w'abana babiri mfise famille akazi mba ndagakora no kubera ndondera ico nogaburira famille no mpamvu rero mba nifuza ko abantu badukurikirana ndetse na mwebwe bo bandaye bakurikirana kuko je ari ikintu kimwe nagiye gusanga twebwe abantu aya TV yacu akiri hasi turasuzugurwa cyane kandi sinibaza yuko agasuzuguro dusuzugurwa kazohera vuba kwera badukurikirana batabishizemo ingufu nyinshi badukurikirana batadukeko agasuzuguro twe nta nubwo twarara turavuga nubwo twarara turagira iki nubwo urara ukora ibiganiro 50 ku munsi abantu bagukwirira bataguhaye icizere batakubashe bataguhaye umwanya bakurabe zero impact rero ndifuza yuko twotera imbere aba bantu bakomakomeye abantu barimvye bafite amazina akomakomeye abantu bakomeye muri no industry baduha agaciro baduha umwanya tubakoresha ibiganiro twe tukiri hasi naho tuzoshika kabisa naho tuzoshika uzosanga turiko turakonsoma tutinjiza ubu mwebwe mu konsoma amafaranga menshi no kamera yanyu irakomeye cyane
kamera nini yaguzwe amafaranga menshi iyi system ya microphone yo gukora ta microphone ufise utarinda ngo ugite cyangwa wambare ngwino kibereye gusajya amajwi akaza afise kalite umva yuko hatari ibintu byo guta mu ndaso urumva rero uwabiguze wese aba hanze aba hehe iconze cyo yari sofya amafaranga kano mafaranga yisofye ni business arimo akeneye kuyagaruza aronke nawe ukimubesha aronke yahemba mwebwe aronke nayo aronka nawe urumva ivyo vyose biri mu nguvu z'abadukurikirana bati baradukontrola basata amasanamu ntameze uko impamvu utabiraba nuko amasanamu adasa neza impamvu utabiraba nuko bitumvikana impamvu utabiraba nuko mudakora ibi bakaduha idati ni mukora ibi niho tuzobiraba nimba ari ryo banga mutubwire urumva rero aho nyene ndi kuri iyo sije cyanibuka umunsi umwe twagiye kwakira DJ Brian kuva mu gihugu cy'u Rwanda twarasuzuguye twebwe abantu bavuga dufite amativa ari hasi twarasuzuguye cyane jewe uyo munsi nyene tumwakiriye twamwakiriye twagiyeyo mu gitondo urumva twagiyeyo mu gitondo turateba byaratebye tumurindiriye turateba urumva rero ku mugoroba baca bakorana ikiganiro na Silent Vibe chindimvira none je nacubutse kubiwa c'indege ndirukiye ndiruka ma microphone ndegera yuko amajwi arimo amasanamu ngira kamera giruko kiganiro officiel gitangiwa ku muntu atigeze aza no kubiwa c'indege katakana kagaye ko ariko cyane bitaratino ntegashe murafisa ababone 100 ufite ababone ibihumbi binga ibihumbi 100 afite ibihumbi 100 ufite ibihumbi we nta na 10,000 ufise nta n'ibihumbi 10 ufise niwe ufite ibihumbi 100 urumva 10 yararirenze 70 yararenga 30 yarenga 50 yararenga fukati mama yangu niyo mpamvu reka natwe badukurikirana ndibaza umunsi umwe bazobibona yuko aryo banga baze bafite ndetse absorb nyinshi badukurikirane baze rero natwe bwere twicarira muhira rero abo bava mu Rwanda bava he baza mu yadusanga muri ati karibu caraho biterero niko tutarinze gucumukura kuko twacumukuye turiko turarondera abo babora niko bimeze hama koresha umwanya nkuko tuzinze tubibona hari ikiganiro cyabaye wakoze none mu pasteur ndika mu pasteur nuko ntumbazi ukamuhijita mbega bijya bintu nta oya ntishavu yari mu moyeseri yari mu pasteur wa fake mu pasteur avusha twarabana muri mu bushambrete bwa bushambrete bw'iri mugenzi wawe bwa bushambrete bwa ntiza iminota ingahe ndagusubitse ugasiga demire yishuka yo kumesura amashuri oya wese mu pasteur ntari mu pasteur ujya yari umuntu gusa ahora aja gusenga ariko atamu pasteur namukubise kubera yatubesha kandi yongera arampenda ngo amadayimoni ngo yambugiyemo arubesha cyane ndamutikura none bijya bintu byabaye kiyagihe nta kintu byagutwaye basi nkuko urona nk'umuntu ashaka gukora kiyaganiye hama mu nyuma nawe kaduza kumugati ndashaka dukora ntiganga sha we wakwise ujya mu wone shaka nani oya siyo ngeso yanje musansi yo kamera gukubitana oya jemera abanzi banzi uko nkunda gukubita ubu niho bamaze kuntinya ubu baramaze kuntinya baramaze kunyubaha nibakinkubita ariko siyo kamera meranje gukubita baye mfite vraiment ya shaka kumukubita umuntu mfite asinda atarujyanye nakubise nta wundi nigeze nkubita bya none yagwa mukuse kwera ngo bafuye habaye square iyo nyene yari mweseri yari umubeshi umuntu azana bibiliya ngo yabarekare ngo murajasakata kubarakata bavuga tuno mutipe yarasenga byukuri tangura kumvugishwa ko ngo atare batsiraga kumba rikaragusiga ibintu bigatuma bine biguhindurira nyene mind na comporter nijo mpamvu namukubise nahandi siyo kamera imene yanje kandi mumbabarire nimba muvyibuka nimba muvyibuka mumbabarire pe yego hama gukoresha umwanya twarabonye kandi ikiganiro umukobwa mwakoranye na sister wawe umukobwa yahabwa ibintu byo umwana wawe ngo si wawe kizika wa mbere ko ari wa kabiri umwasi wawe sinzi n'ibindi nyine byinshi sinzi ko tumushaka kubyo ni Landry n'umukobwa yaje no kurabona ujya mwana koresha umwanya dosigwawe je mama umugore wawe twariganye twara yaga byinshi yari umugenzi pamfe rero ujya mwana ngo sigwawe cyara sigamu yo sho acari icomoke
rero ngiye kubiperereza pole iyo biriko biraja ko mbona bigeze kuri Landry promoter ngo niwe se umwana nivyo sindabizi 100% ariko ndacabi perereza bukebuke yego mbega umugore wawe canke Landry promoter amaze kuvyumva nta kintu umugore wanje yaranse aravuga ati uyu muntu ndamuzi twariganye twarayaga ariko ivyo nico ntavyo nigeze ndamubwira Landry nawe ati umwana umugore aravyanse Landry ngo mu mwana urumva yuko biri kontra ariko Jennifer ico umugore wanje rero yavuze ahanini Landry peut-être ko Landry we mu kubivuga nabivuga officiel webwo ngo bakunzi bacu ujya mwana rero akoresha umwanya ujya kanyamuji ngo ni wanje vyagenze uku uteye induku twadukundanye uku vyagenze uku twayaze ntavyo aravuga uko urumva waratekereje gusa acumitamo gusa gati gusa papa umwana umugore wararyoshe numva ivyo navyo nta pawe babifise nta kuvuzaga biba bifise gusa numva biba bivuye mu kanwa k'umuntu adasara umuntu akomeye niyo mpamvu uca wiyumvira gusa n'ahandi nta birenze mbega koresha umwanya twaheruka ukora kuri waka naho ukora kuri koresha umwanya media mbega wavuyeho gute byagenze gute narakoze muri waka abantu benshi niho bamenye niho yatumye bamenye abantu benshi ariko byarageze aho naciye mvuga ati nkora ivyanje ko jewe attention c'est famille shobora kubandanya nkorera umuntu urumva shobora kubandanya nkorera umuntu ama famille yanje ngo yicwe n'inzara urumva foke ndabanaje ngene no kuyungunganya kugira mbeshe yo famille yanje je nkorera umuryango nta kindi kintu nkorera umuryango wanje ko nije maramara mbuze amahera mbuze ratio nije maramara nije umugora ndaba maso umwana akarira ndaba nkumvisha avu rero narabonye yuko mukora ivyanje kugira ndabe yuko vyogenda neza kandi Imana izobikora ndazi buke kandi ahiri iviri kirankorera nivyo vyiza cyane gusumba ivyo yankoreye ndizere yuko izonkorera n'ibindi biruti abantu gusa kwa kundi nyene ko dukorera mu bantu nta mu host avyigera avuga naba ba invite abantu abafana oya uyazoba tabwengagira ko abafana niyo mahera reka buryo umuntu umwe aba n'amahera aravye n'amahera abagize ni nkuko yo kwisopa mu mufuka akaguhereza amahera rero ntabicisha muri iyo nzira acabicisha mu buryo bwo kwiryohera akaryoherwa n'ivyo ukoze akongera agakoresha telefone yiwe atarinze kukurondera ati ngo hano cyangwa ngo mpari mikashi limikashi niyo nyene nukugurura gusa ikiganiro kakirara niyo limikashi urumva rero jewe nkorera famille nimba nkorera ivyanje naje napimye amahigwe yanje ndapima ndavuga ati none jeho kuki reka je nanje mpime ndaha ivyagenda neza fresh nivyanka umuntu akaca duga utaduga naho uri toto town nka twebwe ukaca utekereza ukaca kibiharage ukaca utuza nivyo vyiza basi kugira aho ushitse nagira ngo kumbure basi umuntu ashaka kwibaza niyo kavuye hajyanye akagira byuyo ubwo nibo barashwanye canke ntitwashwanye vraiment ntitwashwanye ngana bashimira abarundi bakoze neza bagize neza ntitwashwanye vraiment nije nabonye yuko hageze ndavuga ati kandi ico mukiri wana none nzokwama nitwa umukozi w'umuntu nanje no muhira mfise umukozi ara databuja mambuza rwamagaye najewe nkajari databuja nuko abantu benshi ariko bimeze ariko rero jewe nanje navuze ati ibi bintu rero ndafise directeur technique nk'ubu nimba nakora muri Sogea Satom directeur DG wa Sogea Satom naje ndashobora kuba DG wa Sogea Satom nimba fise uruganda rwo kuvuga ati ndafise ibikoresho ndafise abantu nokoresha naje nkagira Sogea Satom yanje DG Imana ishimwe cyane twakoranye neza birageze yakira gacupa yeje barakoze nawe ukacucomoka ibintu nk'ivyo nimba hariho mwaye nimba ariko tamwaye bibandanya uhamagaye boss namahoro na utashe mwirati boss namahoro bandanya nta kibazo ariko ufise mwaye yo kuvuga ati hariho ubundi buryo ko je ikintu nizera ni kimwe ndizera neza yuko atakintu nakimwe kitagira solution wicaye hasi gusa ugatekereza nta kintu nakimwe kitagira solution
kandi solution nziza imeze bien mbega ko wakora muri waka umva niba wakora n'abandi mbega utangiye kugira iyo TV wawe nta ntibyakugoye nta nje nta na support yabo nigeze mbona bigeze ba support gusa barakoze baragize neza ariko nta support nigeze nkora support rero urazi yari hari ikintu bita community urabona ukazoyaga n'umuntu afise TV ikomeye uzomusaba ati shira muri community iki kiganiro nakoze cyangwa shira muri community intuze iyi link ya chaîne yanjye icyakazogikora uzobona difference wewe nyene uzobibona urumva nayo mpamvu rega twe turondera abarinzi bakomakomeye kubera mukoranye ikiganiro akagishyira muri community yiwe ibaze ukoranye ikiganiro na Sabe afite ababona ibihumbi 180 urumva agushize muri community wewe ntihabura abantu basi ibihumbi basi bibiri basi ibihumbi bibiri basi ni ibihumbi 180 basi abantu ibihumbi bibiri bahaze none ufite ababona ibihumbi bibiri ukazona bukeye ababona ibihumbi 4 ucu uvuga ati alhamdulillah ibaze rero uciye uko ugira Landry Smith afite ababona ibihumbi 30 na bingahe batari ibihumbi 40 vutu nawe naguhereza abantu igihumbi numva yuko buri kuradu ikoncho nico kiduza umuntu kandi babantu nyene bazagira bazokwama bagukurira kuko barafyonze subscribe bazobona notification urumva niko dutezanye imbere ko urumva naje nk'ubufisa babona ibihumbi 5 n'amajana wewe mufise baho ibihumbi binga ibihumbi 4 n'amajana 5 ufise 4000 none nkagenda gushite muri community ukacuronka abantu amajana 5 none ntuco kwiza ibihumbi 5 numva yuko ari hakunze guteye intambwe urumva nico kiganiro twakoranye usanga kirabwe abantu banje bakiraje niyo mpamvu rero twadukwiye gufatana mu ndiko nyene nk'uko dukora ibyo mugashi uko kurondera amakuru atandukanye hari igihe usaba umuntu ikiganiro nk'uko mwagiye gutegera uyu muririmbyi hamakaba bakazakora kuri TV hari inama nyinshi mbega bishitse umuntu akamara ikiganiro ukamusaba ikiganiro ugasanga ntari disponible cyangwa akubwira ati je nta mwanya afise niye reaction nsabye ikiganiro umuntu akambwira ngo nta mwanya afise ubu ikintu nizera n'ikintu nizera yuko umuntu mfite atari umurondera mufite ahubwo niwe wakurondera ko niwe aba yifuza kugira icyo ashikirije mu kuri chaîne yawe urumva je renda nkabona yuko ari ikintu no kugira tugakorana ukanka ukambwira ati nta mwanya afise fresh nta kibazo kuko si wewe wenyine uba kuri ino s'Imana si wewe wenyine wamamaye kuri ino s'Imana hari abandi benshi urumva je ndakwiyoza nkaca ku kazi nakora akazi kuko je ndibuka kera nkiri muri waka ibiganiro hari abantu benshi batama ibiganiro nasaba ibiganiro ariko babonye maze kuvuguta kweri bamaze kona yuko ndi ku murindi barananyandikira TV ikoresha umwana imeze neza ushaka kunyandikira urumva nuwo tutigera tuyaga yaranyandikira urumva rero wowe kora cyane kora cyane urumva fumuke ibiganiro ugafumugira ikiganiro n'umuntu ukavuga ati rero we ufata ku matwi umeze nk'unkezi ucugira kavati na sente baramwishe mu kiganiro abantu urumva baje baza biruka urumva fumura abakantu wo create nyene mu kiganiro komisa kamotifu umuntu gatuma umuntu avuga ati tugacange kugira titre nyene habu titre ya mu avuga ati Yesu ivyo bintu banditsaho nivyo vyabaye mu kiganiro reka ndabe urumva muzana uko niyabona ofisi izo nzira zovuga ati umuntu arakomera cyo uko abantu benshi bakunda incabwenge barakunda umuntu aciye ubwenge umuntu ari creative niyo mpamvu wari ubona jumwa nyume nambara amajipo niyo mpamvu wari ubona umwanya umwe ngira ibintu nyine mbashaka nyine umuntu nza n'iyindi look indi image itandukanye niyo bari banzi ko canke iyo bari bamenyereye niko je mbashaka suko nambara ijipo ngo ndumutinganye oya cyendo umuntu w'umugabo kandi akwije amategeko akomeye neza ariko nambaye ijipo nuko mbashaka kubaryohera muryoherwe se n'abantu bababone yuko nyene bafite umuntu yugurutse ko abantu ntibakunda ibintu biri seriye cyane si bose bakunda ibintu biri seriye cyane hari abantu bakunda ibintu by'ubusazi nyene umwanya umwe kuri kivuga vanga ibintu by'ubusazi biri seriye
ko je nta mu host n'umwe ngaha mu Burundi asumbya kubaza ibibazo nta numwe n'abamenyesha makuru bakora ku maradio nta numwe asumbya kubaza ibibazo rero usanga nyene je nije ndavyirekeranya ariko bampaye umwanya uwo kwihenda kampa umwanya akomeye ura nk'ubu dufate exemple nka ntuze nka mama buntu umufasoni wa nyakwigendera nkuje ndamuronse hari gano nabonye cyo uzobaze ya mipro amukubise ibibazo amwe kaka duheze ati braza nituraheze mani je abantu benshi bazi ko bakoma komeye tumaze guhuruka narabaho ibibazo bamwe bavuga ati uko ndurazi kubaza ibibazo sinari nzi yuko uzi kubaza ibibazo izo ni témoignage ndakubwije ukuri kwanje ba sabasi inkuru nziza bajya b'amafilme ba Fanny Lavine ba Beri je n'abacumisa ibibazo bavuga ati kaka bo Jesse niyemeye ariko ndazi neza ko témoignage n'amakommentaire narazibona indana ati bwabo ndiko je mwarazi kubaza ibibazo urumva n'amatémoignage yabo bantu nyene nakoresha barambwiye ati brazo urazi kubaza ibibazo bandanye ukora ibiganiro nk'ibi urumva navuga ati yego nzobibananya bo kubera babona bibe baryoheye baca banhampanura kubikora mwe nivyo nyene n'abantu babikundira ibintu by'ubusazi bya bindi kimya urumva nabo bampanura ati gumukora ibinyene urumva reje canda badivizarira ati boreka nenda bavangatiranye urumva ariko ndazi neza yuko atamu host n'umugabo mu Burundi asumbya kubaza ibibazo je gusa nuko ntaronka abantu bazibazo bakomakomeye cyane kuko bakazokwihenda ndetse rero nabahora bagira kandi je antuka hari abantu benshi bangaya je burya ndamaze korana ibiganiro n'abantu bakomeye benshi ngaha mu Burundi gusa benshi navyo bemera ntavyo bazi ko nibabona yuko je no koresha ikiganiro umuntu akomeye ngaha mu Burundi none nka Diwani je ndamaze kumukoresha ikiganiro Dramati ndamaze kumukoresha ikiganiro Arvin wewe ndamaze kumukoresha ikiganiro siri musi kabiri urumva aba bakiba mareresi bakomakomeye nka bose mu Burundi ndamaze kubakoresha ibiganiro aba bantu bava hanze bose nije ndabakira sanzwe nijewe nakira abatumye abashitsi nije ndabakira nta uva hanze aze mu Burundi ntiyakigwe nakoresha kandi nije ndumbo wa mbere kubaza ikibazo urumva niwe nyene yisabira ati koresha umwanya bari watangura kubaza ikibazo urumva ndamuga ati ndashishura urumva je namutana ba Brice Melody na Harmonize nije natawe kumubaza ikibazo urumva na Brice Melody nije natawe kumubaza ikibazo aba bandi rero basanzwe ntuze petite uva mu Rwanda bwo ni hatari hama twarabonye nararavye ikiganiro wakoze ushobora kubaza umukobwa ukufasha umukobwa ikiganiro hari mwibarabara abandi bacu baraza benshi bamenye kumwe murashwanye nyene nk'ivyo bega nibyo mwaye mwateguye canke byabaye nyinshi kuzukanye cyane ntaco nibuka neteka cyo yamaze kuri ibiganiro byinshi kandi byo mwibarabara amaze gukora byinshi cyane hari abakobwa bari kuri rukundo je ni vyakera senti ni vyakera mye gusa ko ramba ni gave dukora Rukundo TV bankubitiye mu kiganiro abakobwa muri Rukundo TV barambabaje ndibuka uyu munsi bankubise naramaze 2 jours ntariko ndakora ngwaye barankubise bo mu bisanzwe twari twanditse ngo rest in peace kuri Sami ujya Sami kwa bujya chef wa yari foto ari kwa muganga tutandika ko rest in peace nene uzi ko abantu baba bashaka ibintu bibahabura rest in peace sigura arapfuye ya abantu barasara uratwikiye umuntu akiri muzima rero ujya munsi nari nagiye gukoresha ikiganiro uyo mukobwa basanzwe bakora bariko baragira tournage nk'iyo cyo namugireza natwe tukora ikiganiro iwabo baraza ngo muri ko kuganira ko umwanya ngo uyu atagira indero inkoni y'amajibe umva ni kera nyene barankubise nkuko abantu benshi bagi barankubita ariko ubu ntibakinkubita sinzi ko bantinye canke banyubashe sinzi ariko ntibakinkubita barakubaje baranyubashe se wabara Habaho mubibona atakuye nakoresha umwanya reka tugushimire cyane gose kuba watwakira mu rugo ukaduha intebe ntigira ngo ati oya numva ni hatari bikaba waberetse ahantu twicaye impande yaho ingene neza tugusa na hariya
yaraye ngaho nyine impuzu zanje ziriya n'iz'umwana mama yake yazimesura mama yake yazimesura bo iyo aho nihomba nyine rero namwe mwakoze kuntera iteka kuko ibisi bya bose kandi muzobikorere benshi muzorabe naka ngo ntarubaka izina ngo muzorabe uwo ari we wese gusa muzomenye gusa deba muzokwibande cyane titre muzofe mubesha ariko mwamuhaye iteka uyo muntu ataramenyekana mufite indirimbo imwe mumuteteka ace kuri TV ariko mumenye ingene muzovuga ati titre rero aha ebwa cyo tuyivuguta ko jara abantu benshi nateje imbere batazwi mekwera titre nka habura nyene bano usanga babakunze bagezaho bashaka urumva ba waridu kuti bita ba waridu benshi vraiment jena koreje ibiganiro batari bazo ariko nkamenya ama system nyene ndabigenza kugira babamenye bagere kure bye bye rero murakoze mwakoze cyane cyane ego reka dushimire abakozi b'amayaga TV bagumye badukurikirana kandi badahengeshanya kudukurikirana ibiganiro byacu twakumwe nakoresha umwanya mugende kuri YouTube mugire koresha umwanya media haba mugire subscribe nko namwe hawe bidukorera nawe mumuteze imbere kugira ngo twese tubandane dufashanya maka tubashimire cyane mutibagira kugira subscribe like na partage na commentaire mutubwire basha kugira ngo tumenye mbega bimeze gute tumenye aho dukosora tumenye aho twongereza kugira ngo imfashanyo turayikeneye cyane rwose amamura akoze cyane